Ndongeye kuramutsa abandi ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vya Ikangure TV namwe mubandanya kubihanahana hirya no hino ku isi. Uno munsi rero mu kiganiro cy'ubuzima tuza kurabira hamwe icigwa gikomeye cyane na cyane nko kumubibona kijanye n'ubugabo. Ubugabo uwundi muti mushasha kandi udasanzwe wowe mbere n'ibindi bintu ku bantu ubusanga umenga bari barihebuye imboro zanasikuduga neza canke baje usanga bari bafise udutsina dufise udutsime ngo twaramugaye tukanka kwirekura ngo dusokoke dukure igitsina kibe nyene kinini cyuzuye. Hano ndaza kubereka ibyo tuza gukoresha ni ibintu usanga hirya no hino benshi bafise abantu gasanga nta nibyo bari bazi ariko ari umuti udasanzwe bashobora kwifashisha ugasanga nyene umuntu nyene yakomeye nyene ugakomera nyene ukaba umuntu muzima nyene umugabo aba yuzuye ku nguvu ukaba wuzuye kubungana igitsina ukaba ukomeye gikwiye ku buryo nta muntu wari wese ashobora kugucishamwo ijisho hamwe n'umugore mwana musanzwe mubana ashobora kugutangarira akabegwa n'ibintu wese kubayego. Hariho abantu benshi cyane muza mukunda kureba kenshi bajya abantu ubusanga badafungura ibintu vy'inyama abo busanga bakunda gukoresha ibintu by'ibimera gusa. Benshi nta numwe uzosanga ari nk'umwe mu gihumbi canke mbere nk'umwe mu bihumbi 10 uzosanga afise ibibazo bijanye n'imboro ngo yagwaye ngo ni gatoya ngo ndangiza vuba. Kubera iki? Kubera bakunda gufata ibintu byubaka umubiri vyakama kandi benshi ubusanga banazi n'imiti ugasanga barihereza imiti bubaka ugasanga urukoresho rwiwe nyene ruravyibushe ugasanga afise ibiguvu mugabo gacu usanga babantu bo mu gisagara ubusanga umengo ntaco bitayeho hirya no hino nibusanga agira mu myaka 30 n'ingahe ubuguvu bukaba buraheze nibusanga iyo ari kakuraho usanga yabugiye kubera ibintu kenshi dufungura hirya no hino kunda gusanga bigenda biba inkorerezi ugasanga umubiri kwera umubiri w'umuntu nta nguvu ufise abandi bakabyibuha mugabo ugasanga uko babyibuha ni kagatsina koko kagendera. Hari n'abandi rero usanga bo ibyo bigiye byunyurwa nabyo bintu busanga bagiye bacamwo hirya no hino byo kwiyonona bajya bikinisha bajya bakinishwa n'abagore canke n'abakobwa. Hari umuntu ashobora kubaho atigeza nikinisha mugabo ugasanga arongoye umugore niwe ariko aramukinisha ngo ariko aramukaresa imbora akayifyirituza ugasanga umugabo asigaye ameze nk'abajya abantu nyene bikinishije igihe kirekire kumbe atazi n'ivyari byo bacu usanga yarononekara dusi twinshi tw'igitsina twaraparanganye. Ico gihe rero muza kumviriza neza baba bavutse bitse bimeze uko namwe ubusanga mwavyisanzemwo abusanga byaparanganye mu nyuma muza kumvura umutinye kubabwira mushe mutangura mu bufati mugire nyene uwiwanyu bisaba yo ndababwiye ikintu yuko muca mugifata nkama. Hari umuntu anashobora no gukora nk'umuti ugasanga anyoye nk'agakombe kamwe agaca yiraba akabona ntikuze ngo yebagaye ngo none ngo ko je dakuze nambabaze ngo ibintu byo kubaka umubiri ni ibintu byo gufyina ni kuvuga bari ibintu bisaba imiti y'ingufu kandi imiti nyene ikomeye cyane imwubaka kandi kubaka umubiri na cyane nko kubaka iki gihimba c'igitsina gabo ni ibintu bidasanzwe abantu gusa bapfa kubona nko kubakibira ngo ni ibintu byoroshe kumba ari ibintu biba bisaba imiti itandukanye kandi n'imiti y'ingufu ku buryo umuntu nyene akura igihimba ategerezwa gukura. Reka rero tugende etape par etape muza kumviriza neza muce mutorana tukaramu utangure mwandike. Hano turaza gukoresha ibintu bigera muri 4 muza kumviriza neza. Imbere kwanza ko tubandanye katubwira bajya abantu bashasha barebe ku ijambo subscribe yabonesha bashaka kugira baze bakurikirana ibiganiro bene ibi n'ibindi byinshi gose tugenda ducisha hirya no hino. Ku bantu rero bakeneye gukora no muti hariho ino fu mubona ngaha. Iyi poudre rero ni poudre idasanzwe muza murayihweza neza. Iyi poudre iva mu giti bita gorontura ariyo fu rero baca bita ifu ya guru. Burakunze kumva kenshi ndayivuga cyane gose kuko ni fu ituma imisemburo y'igitsina gabo iduga ku bwinshi nka kujya iyo umuntu atameze ubwanwa hari imiti bamuha ugasanga ubwanwa nyene haragize imisemburo ivyanwa bigaca binaga ari byinshi. Nayo rero yibanda cyane ku donc kw'imitsi y'imboro imisemburo ikaba myinshi ku buryo itangura gukura bushasha. Imisemburo nta kujya kwifumbire mu ijambo rimwe. Hanyuma hakacaba kano katsi ubu ibi byatsi byo nk'imvura iguye yabaye nyinshi ahantu hirya no hino usanga byuzuyeho. Aka rero
haramwe bakita ngo ni ingorogonzi, hari n'abandi ubusanga nyene bufise amazina atandukanye bivanye muri n'ahantu abari. Akana kazi gakomeye cyane muza kumviriza ukuntu kaza gukoreshwa nako nyene. Mbo turaca kandi tuzana icatsi bita si catsi ni teke bita beterave. Beterave kimwe bita ngo ni kijumbu c'amaraso usanga gitukura indani. Mbo hanyuma tuzana n'umuremera. Umuremera muza mwumva kenshi ndakunda kuvuga hirya no hino. Ni igiti gikaze gose nuko abantu usanga nyene bapfa ku ibintu by'iwabo mengo ntibabiha agaciro cyane. Bacu usanga bari kubavungagurika kandi bafise ibintu by'iwabo bashobora gukoresha. Ugasanga bariko bumva ngo ibintu biva muri Amerika, ngo ibintu biva ngi Dubai, ngo ibintu biva he, bagacumva n'ibyo bikaze. Kumbe naha mu Burundi ari ibintu bikomeye gusumba incuro nyinshi gose bijya bumva ijya no hino. Ugasanga nk'umuzungu yarenze kuza gutora ibintu hino agaca bijana hariya akabipirata agaca bigarukana zambaye udufunyiko hirya no hino ngo ni ibintu bya danje, kumbe ari pirate yakuye muri original yino mu Burundi. Ico gihe rero umaze kuvyegeranya ibi ucurisya neza byose. Kaya kazi nabwiye bita ntuze igorogonzi, kajya uragira nk'ibyatsi bishobora kuzura nk'ikiganza ugasekura ukacushiramwo, ugacufata iribere ryose ry'umuremero ukarisekura ukavanga, ugacuzana beterave urujumbu ukarusya ugakubitamwo, ugacuzana ijafu ya guro ugakubitamwo ibiyiko nka 4, hanyuma ugaca uzana ufise nka ntuze ufise kugira ntibigame, ufise nk'iteke rya tangawizi bashobora gushiramo. Mugabo yo ntakiza kuvuga cyane kiretse gusa gutuma tutagama no gutuma woza amaraso, ibyo bica bifasha cyane. Ibyo rero umaze kubishiramo mu litiro yose y'amazi ukabisya neza. Ikintu gisa no kukizimba gusa ni fu ya guro hamwe niyo miremera nikunda kugorana. Mugabo hirya no hino nkaza bubanza za rirare hose usanga byuzuyeyo. Naho Bujumbura haraho nagiye mbona ihari. Ni kuvuga abari myinshi rero ucuza uravyihereza rero mu gitondo ku mugoroba. Ibintu ushobora kubigira iminsi irenze 6 8 utaratangura kubona ukuntu kwanza umutwe ubanza ugapanuka ukavyimba. Hari nabo usanga kubitsina byawo mengo barafise utumengo nudufu n'imfunyari, ugasanga kubera amaraso atanguye kuba makeya agatsina gatanguye kugenda kitunatuna gasubira inyuma, ugasanga umengo nta maraso kirimo. Abo bose abari umwanya muto basigara babona igihimba cahindutse umwanya muto cyane. Yamaruru y'abagore usanga birirwa bantelefona hirya no hino ngo abagabo barabagirente, basanga nyene hari abagabo nabo usanga bigayisha, ugasanga hirya no hino nta kigenda, ugasanga wapi. Kandi ugasanga umugore yaratuntuye kubera ibintu umugabo mukorera akindura none nararongowe none je bimeze gute. Hari igihe umugore aguhamagara yakubwira ikibazo cy'umugabo ukumva kabisa ati uno mugore kweri yaratuntuye, ukumva kagwaye gose kuko kafise ikibazo mu rugo. Iyo abona umugabo nawe ataba akomeye neza nk'abandi bagabo usanga ari ibintu bibabaza cyane. Nuko rero mugira ibihe byiza. Mbajya abandi nabo usanga bakeneye iby'ubufasha kuko umwe wese hari ufasha bashobora kumushikira, ari umugabo canke ari umugore afise ico kibazo mu rugo iwiwe, canke ari umusore abona ko yamaze kononekara canke atameze neza nk'abandi, arashobora gucahamagara bakamuha uwo muti. Yaba ari urya utuma agira inguvu nyene na endurance kwiye, canke urya utuma igitsina ciwe congera kugira imisemburo kigakura bushashe kikanaguka, nibo baca bahamagara kuri iyo nimero mubona kuri video. Nuko mugira ibihe byiza, bye bye. Umva cyane ndabona ko mengo biriko biraza bukebuke. Ariko nkashaka kandi gati koko ngera inguvu. Force. Ko gutuma umuntu. Okay, amafoni ari yanzimanye. Fani metro zirenga ko nazo napima. Isaba uzopime. Urabi imaze kwongera ko kuntu ingana. Niyo bica binyorohera ukuntu menya ni wobandanya cyangwa wogira. Wari wafashe ubwoko bw'ihe miti ubwa mbere? Nafashe imiti yose yo mwambwira yose narayifashe yose. Mugambi nguvu zari zaje. Buke zari zaje.